Yani uhweje wamusohoye mu rugo inamana kwamba haya humusohoye kwanza arakweshimwa aramenya ararosa umwami kwaza yasohoye mu rugo niyo hageze nk'umwanya wo kurya aratenga ubugari abusize sehemu agatenga n'amazi yo gukaraba akagamba mugabo wanje turayaze akagamba yapiza amagoti nawe ukenda genda kugira nte ugenda kurya bwa bugari ni heshima yirenze ko inamana mu Burundi hatakiwa atenze ubugari nawe wahe ugenda kurya utinze usanga tayari yabusimvye wene yigira inamana abarundi kabisa nkamwe abarundi kazi sawa abarundi kazi nkamwemwe mu banyi vyombo bishika kwa mbali mwaza murabashauri izi tabia zene zo kudaheshima abagabo bakaziheba umugabo no guheshimu ngo Tanzania ngo ugiye kuraba umukobwa ngo umugabo amazi ngarafukama nyene ngo arapiga magoti kabisa mpaka chini ntari bi kabisa nta wasi kwiryo ryene ryeshima ibuha kabisa barisohora ubonye umaze kubona umukobwa agufukamiye ukija kumuresha wowe wimva gute nk'amagambo yo gutorotsa kwigemura ugenda nyine umuhereza umwenda uhweza kumuhereza umwenda tiyari kima mama wage yabimenyekeje nawe numuhereza umwenda tiyari umwenda no kuvuga umwenda impuzu Ego ni 2-5 station romantique turi ku mupaka neza na neza mu ntara ya Rutana twaje gutembera tuganire aba nabandi mubona ko hari imico itandukanye hari imico y'ikirundi hariho yo muri Tanzania hari gihe umuntu muvuga ikintu gihe umuntu bavuga ikintu canke igitanzania canke igiha ariko no mu boss mubona ameze neza mwana mu boss wigangi boss umeze neza meze neza ni impore ramusaye ko badukurikirana rero mwiduwe mwese waburi umurundi cyangwa uri mu Tanzania nkaco babigamvye haturi ku mupaka aha tugamba igiha tugamba igiswahili tugamba ikingereza tugamba n'ikirundi co ngaha i Burundi ina maana jende umurundi lakini nkaco ngenda kukuri mishe zanje aha hakurya ibuha ncangamba n'igiha cose nkacanganya murubatse canke muracyarabusoma turubatse turabanye umugore n'abana aha ni byiza gose mwamfuse umugore wo mu Burundi canke mu Tanzania n'umurundi abambeka muri hano hagufizo bafyashise mu gasimbira ngaho Tanzania gatoya nko kugiye nko kurondera nyene nko kuresha mara nyingi turagenda aiza dusindikije ibindi bijana biba bitari murabigiye gucumbiya turajana na bene tukaraba nkacu bacumbiya kabisa mwamwa byahise muhaje kuresha muri Tanzania none mwabo babakiriye gute maze kugenda inamana kwamba tumaze gusohora kabisa gucumbiya inamana ukisohora iwumudemu aragukaribisha neza akagamba turiho umaze gusohora ukicara umaze kwicara kama hari isherehe yateguye yamaze gukora mandalizi akagukaribisha akaguha ivyo kurya ukarya neza kabisa ni heshima yirenze nyene uramenyekeza sindamenya nka wewe ko wahinze kubona abaha bene barabanye heshima ni tofauti n'ababine Burundi tofauti no kuvuga yani hari ubutandukane la différence mu gifaransa ni différence aho ndakwerewa kabisa aho turajana hose Imana yarambarikinze ku magambo y'amaruga ndisohora kabisa ntaribi umaze kumushikana mu rugo nawe bica bigenda gute yani uhweje wamusohoye mu rugo inamana kwamba haya humusohoye kwanza arakweshimwa aramenya ararosa umwami kwaza yasohoye mu rugo niyo hageze nk'umwanya wo kurya aratenga ubugari abusize sehemu agatenga n'amazi yo gukaraba akagamba mugabo wanje turayaze akagamba yapiza amagoti nawe ukenda genda kugira nte ugenda kurya bwa bugari ni heshima yirenze mu Burundi naho mwanyiminza gute mu Burundi hekoresha mukobwa ngo hanyine mu Rutana mu Burundi ugiye kumucumbiya usanga nyene yibaniye izindi bize zage ntamenya n'Imana y'amapenzi ko naho buha mucumbiya wenyene niwe wirazimisha ugamba reka ndabe nkaco no kubakana na wene siyo kugamba ngo arakoresha iheshima uhweza hene wamusohoje mu rugo rero hene atenze ubugari nyene usamaye kidogo usanga nyene hetayari yahenuye hayerengana ko ina maana mu Burundi hatakiwa atenze ubugari nawe wahe ugenda kurya utinze usanga tayari yabusimvye wene yigira ina maana abarundi kabisa
nkamwe abarundikazi abarundikazi sawa abarundikazi nkamwe mu banyi vyombo bishika kwa mbali mwoza murabashauri izi tabia zene zo kudaheshima abagabo bakaziheba umugabo no guheshimu ngo Tanzania ngo ugiye kuraba umukobwa ngo umugabo amazi ngarafukama nyene ngo arapiga magoti kabisa mpaka chini ntari kabisa nta wasi kwiryo ryene ryeshima ibuha kabisa barisohora ubonye umaze kubona umukobwa agufukamiye ukija kumuresha wowe wimva gute yani akigupigira magoti kabisa witegeza neza amagambo yose yagaca gicara sawa naho ubuha umucumbia aritegeza neza na wene n'amajibu yaguhereza si ya majibu yo kukuraramika araguhereza amajibu yari sahihi amajibu y'ubuturivu yani mukajibiana neza kabisa iswali kulindi akakujibu amagambo yakicara neza mbega ugiye koresha mu Tanzania ukoresha imitahingana gute nta mitaji wewe uwahinze kugenda tayari kila kintu cyose muragambana lakini nkaho ubwo indowa ilya zitwara igarama yinini kabisa lakini nk'amagambo yo gutorotsa kwigemura ugenda nyine umuhereza umwenda uhweza kumuhereza umwenda tiyari kima mama wage yabimenyekeje nawe numuhereza umwenda tiyari umwenda no kuvuga umwenda impuzu hame no mu Burundi naho na ugeheje impugo mu Burundi bigenda gute no mu Burundi ukoresha mutayongana gute urakoresha umutaji inamana kwamba ulikura muhereza twe aha iwacu babyita ngo ni kado uramuhereza kado gift na mana gift kamuhereza sijui ni uruvugano ukamukwa inkwano gasiga ko tayari ubugeni rero buratangiye ucusanga rero amagambo yino Burundi yari tofauti naryo yibuha mani buha hene ni rahisi sana kwimura none nkaje naje nivire Bujumbura ubona uwo mpanura ko noresha Tanzania cyangwa mu Burundi mani kwiryo gene sino gushahuri mana uza wamenyereye idesturi ziriya Bujumbura twebwe no urabana twibereye mu ipoli aha nyene ibintu byose nivyo mu ipoli ko ugiye gucumbia uzosanga ku ipoli ahibuha uzosanga kwanza yani byinshi nyene muri tofauti ina maana ni isura nyene uravye nk'isura yavuye mujini uravye nkajewe nibereye ku ipoli ubona turatandukanye sana na wewe ubavuye ry'umujini ko rero maisha yino ntiwoshobora gucumba umudemu wino kwanza hata kiwa naje nkazogenda ijya Bujumbura kurondera umudemu agira kabiri ntumenyekeza bahamwamba nkaco bigenda none abandi bangu ntaco bunga bo bahano ango bari hano kubana ko boze kurisha Tanzania cyane ko bandaya baresha kubwa bunga ili tuzingatiye imigenzo zacu z'igihugu cacu boresha umujapa abarundi kazi basumbuwana boresha umunyene bagacumbiye umuta yara magambo gakicara sawa nabo barubaka japo iheshimu usanga ari kidogo lakini barubaka na bene nta shida kabisa ibintu biri sawa kugira ngo turangize ko kanone ko abarundi uko uri umurundi kandi ukunda uburundi nk'amajambo yo gusezera abarundi ugira n'ikintu ubipfurije dukoreje ikirundi ciza nk'umuntu w'umurundi nk'amajambo yo gusezera abarundi nagoma ndabibutse yuko ndumurundi kabisa umwe asukuye neza w'umurundi hama ndabifuriza ibihe vyiza ibikorwa vyiza ndanabifuriza yuko nabo nyene boza baraca ubwenge bakitaho na cyane ibiganiro nkuko nka Bishop TV yadutemberereye iziratembera n'abandi barundi nkanje kugira ngo hariho abusanga hariho nabo numvise avuga igisukuma bazoza barumviza harimo abarundi benshi bazindi minyinshi man yego ndashimye kabisa reka tugusabe kuresha ururimi rw'igiswahili ubwire abakunzi ba Bishop TV ko Bishop TV ari televiziyo imenyekanisha ibikorwa by'abantu bikorera ivyabo kandi dusanga abantu aho bakorera ucubabwira bagire subscribe bagire like bagire na commentaire mu Kiswahili. Haya, asante sana kwanza ni kushukuru wewe mtangazaji ambaye uko mbele yangu na uko kwenye kamera sana kabisa, na toa shukrani kubwa sana kwa kuwa umenitembelea na tumezungumza mambo mengi sana na nimefurahia sana kukuona. Sasa nashukuru kabisa kwa kuwa hawa ambao walitengeneza hii Bishop TV kabisa walifanya jambo la maana. Kwa naomba kabisa waendelee kutangaza kila kitu chote kikae sawa, na waendelee kutembea hata mikoa mingine na maeneo mengine, na imani kabisa wakiendelea kutangaza mambo kama hayo na wakiendelea kufanya kazi watafika mbali kabisa, na watu wengi wataweza kuwajua kabisa na wajue kazi yao inafanyikaje.
naomba hata watu wengine kama ni kutoka nchi jirani, Rwanda, Tanzania, Uganda, Kongo na nchi nyingine kama za Ulaya huko, Marekani, na wenyewe waweze kushangilia kazi yenu kwa Bishop TV, waweze kujua ni kitu gani mnachokifanya, na waweze kujua kwamba mnafanya kazi gani, na wajue kwamba mnafanya kazi kwa kujiamini. Maana mimi ambavyo nimeviona, nimefurahia sana kabisa, mnafanya kazi ambayo ni sahihi.